dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo. ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo zanyu, kuri telefone ngendanwa no kuri mudasobwa. Mbifurije gukomeza kugira noheli nziza mu banyu n'aho mutuye. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Noheli nziza no gusoza umwaka neza aho muri hose. Ikiganiro cy'uyu munsi cyateguwe mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Ndabashimiye Etienne Karekezi. Mwese abatwumva mukomeze kugira ibihe byiza vya Noheli no gusoza umwaka w'2021. Mu biganiro vyo gusoza umwaka turagaruka ku kibazo nyamukuru cyavuzwe mu Burundi muri uyu mwaka w'2021. Aha turavuga ibikorwa vy'umurwi Sever wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. Imbere y'uko umwaka urangira, uyu murwi wagejeje ku barundi umwanzuro wawo. Umukuru w'umurwi Sever Pierre Claver Ndayicariye n'abo bakorana bari baroye mu nama nshingamateka ku munsi wa mbere igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 2021. Bafashe umwanya wo gusigura icegeranyo c'impapuro 5,116 bamaze igihe bakoraho. Cari ca gatatu ayeretse akaba yaboneyeho kwemeza ku izina ry'umurwi arongoye umwanzuro wavuye mu matohoza umurwi umaze imyaka 7 yose ukorerako. Umugwi Sever wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu, wihweje kandi ibimenyetso vyerekana ingene ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cose abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Umugwi Sever uremeje uno musi kw'igenekerezo rya 20 Kigarama 2021 kw'ivyaha vyakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Ndayicariye mutwe umurwi Sever yavuze bimwe mu vyo yisunga mu kwemeza inyito y'ubwo bwicanyi. Abagandaguwe ni benshi cane mu gihugu kandi bagandaguwe bunyamaswa. Abarondegwa bicwa bava mu mugwi w'abarundi uzwi n'abateguye ubwicanyi. Abica ni baraba imyaka canke igitsina. Ibyaha byakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu birafise ivyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kuvyemanga imbere y'umugwi Sever. Ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusangi n'ibisigarira by'abagandaguwe. Terence Mushano w'icegera c'umukuru w'ishirahamwe yase Genocide Cirimoso akaba n'umuvugizi waryo basanga ububasha bw'umugwi Sever bufise aho bugarukira kuri kino kibazo. Raba mu Rwanda ni hasi, raba mu Bayahudi muri ex-Yugoslavia kera cyemejwe n'abantu oni, kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu yarashobora kwishiriraho inzego nka Sever, mugabo ntibabishizeho kuko naho bobigira aba ari ukukanganiza. Atari oni nta rundi rwego na rumwe rufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho nako. Charles Nditije arongoye ishami ry'umugambi w'abadasigana iprona ritemewe n'ubutegetsi nawe abazwa n'ukuntu umurwi Sever ugomba kwerekana ko mu Burundi hishwa abahutu gusa. Bwa mbere hoho itegeko riugenga ntitwaryumvikanye kuko ryarakuyemwo icerekeye ubutungane kugira ngo CNDD-FDD icire urubanza abishaka yeze abo yishakiye. Ikindi novuga nuko uravye ingena uriko urakora uyu mugwi usanga ugomba kwerekana yuko ibyago ubwicanyi bw'agahobera bwabaye mu Burundi kuva nyuma yo kwikukira dufashe cyane cyane 2022 usanga berekana yuko umengo habuze ubwoko bumwe bw'abahutu. Abahutu no bishwe gusa, abatutsi bapfuye 2022 ntaco babavuga ko abishwe 88 na 93 eka n'ababanaje bishwa kuva mu 2015 abo bose umengo mizwe n'inda y'ingoma. Ugasanga rero uyo mugwi Sever wihwabira cane cane kuzura ibisigarira vy'amagufa y'abishwe 2022 kwerekana yuko ari abahutu gusa, ukamenga abatutsi ntibapfuye, ukabona cane cane udafise n'ubuhinga bukwiye bwo kwerekana yuko ayo magufa uzura
arayo 72 canke atari 1993. Urumva rero n'umugwi uhengamye, n'umugwi uteranya, uravye ibyo bavuga, uravye mbere n'ivyibutso bubaka ivyibutso vyerekeye abahutu gusa, uravye kuri kaminuza, uravye n'ivyubatswe hirya no hino. Mugabo urabona abantu bapfuye kwibubu, abapfuye Bugendana, abatutsi bapfuye muri kaminuza, bose baribagiwe bakubaka ivyibutso gusa vyerekeye abahutu. Urumva rero si umugwi uriko uranwanisha. Vyongeye kugira ngo uyu mugwi ushobore gukora unwanisha abarundi, nuko wotohoza wigenga. Ntiwigenga rero kuko abawugize benshi nosanga ari abanywanyi ba CNDD-FDD canke ab'imigambwe icuditse nka Ndayicariye. Muraza amarorwa yakoze byerekeye amatora y'umwaka wa 2010, baramushimiye rero kuvyo yakoze. Ivyo twari twumvikanye si byinshi cyane, kuko uravye byari bitanzwe mu masezerano y'Arusha, twese tuvyumvikana kuko nabivuze barakuyemwo ubutungane, kandi bwari burimwo butekanijwe mu masezerano y'Arusha. Vyongeye abantu bagize uwo mugwi twari kubumvikana ko bagatora abantu bigenga, abantu batawubegamiye, abantu badatamye kwijambo na CNDD-FDD. Nico gituma usanga abawugize nka bose 13 nka bose usanga bacuditse na CNDD-FDD canke bari mugambwe itamye kwijambo iri kugendera mu kwa CNDD-FDD. Ibishikirizwa na Nditije birashimangirwa kandi na Emmanuel Nkunziza, umunyamabanga wa Genocide Canada, asanzwe ari n'umuhinga yanonosoye ibijanye na genocide. Abivuga afatiye ku turorero tw'intara yakozemo amatohoza, aho ibiziga vy'abatutsi n'ibinogo batawemwo vyitiriwe ivy'abahutu. Si Karuzi gusa, urashaka umuntu yoshira ko no mu zindi ntara, ariko Ikaruzi kubera ariho bitwa ngo batoye ngo ibisigarira ngo vyinshi, bavuga ngo nivyo ngo abantu ngo batwataweho ngo b'abahutu ngo bavuye mu Burundi, bakuwe mu Burundi bwose mu ntara zindi. Ico no kubishimikira ko kubera no kugira ngo bahahere, kandi atabuhinga buboneka bakurikije no kuvuga sans méthodologie claire, kwari kugomba ico bitwaza kugira ngo bahere kuguzimanganya ahari ibisigarira byinshi by'abatutsi bishwe mu 1993 no mu myaka yakurikiye. Gutyo nkuko twari ko tubivuga, bazimanganye ibikorwa bibi by'akabikabisha k'abanyabwoko byakorewe abatutsi bitumwe na Frodo yatwara ico gihe nayo yashinze CNDD-FDD, yahaye ako kazi ka Severe. Abo ba Severe bariko barakwiragiza binyoma bitungo bariko bandika kahise ku Burundi. Si yaho rero Karuzi gusa, nico kimwe inkuru turonka zivirya nino. Ndabaha nk'akarorero ku commune Kiremba mu ntara ya Ngozi, aho abanyagihugu baho bavuga ko hari ibinogo ubwa kera bari baratumwe kwimba mu 1993, bazi ngo nivyo ngo kuteguriramwo abajya babaza imbaho, ariko mu nyuma bagasanga nivyo batayemo abatutsi bishwe mu 1993. Hanyuma rero ubejo bundi igihe Severe ije bagaca bategekwa kuvuga ngo ni ahahambwe abahutu bo 72. Nico n'ikindi kimenyamenya. Igihe rero umugwi ukora gutyo, uwovuga ngo uriko unywanisha abarundi, ngo uri kuvuga ukuri, urumva ko yoba ariko ashikiriza ikinyoma. Ahubwo urumva urabesha, urateranya, kuko habaye harava ico cugufuvya ukuri, cugufata abishwe bazira ubwoko bwabo bw'abatutsi bagaca babinyegeza, bagatora abishwe mu 1993 bakabita ngo n'abahutu mu 1972. Hariho hampande ikindi gikorwa cukudindiza, cugutuntuza abo batutsi bashitse kwicuma baba basigaye batagira uwo baririra, kubera iyitwa ngo ni leta yitwa ko itunganiriza bose, ahubwo iriko ikora ukushoboka kose kugira ngo izimanganye ukuri ku vyabaye ku babo bishwe bazira ubwoko. Ntasubira nkabaha akarorero kajanye n'ingene mu ntara ya Giteka nko muri komine Nyarusange zone Murama bararonse ivyegeranyo bitubwira yuko mu mwaka bari batangwe gushinga Severe. Abo umurwi wa Severe wagenye, abo leta yagenye, kandi urumva yabikoze bibona, ni babandi nyene bica abatutsi mu 1993 bahitanye abari imbere mu kwica abatutsi, abari bagena mu murwi wo
gutohoza mama wanje ngo uko kuri urumva yuko babigira babibona kubera bari bazi yuko atawimene gihute ahubwo bagerageza gukora uko bashoboye kose ibintu bakabivuga uko bitari gutyo ntihagire ikizomenyekana. Tushobora kuja no mu zindi ntara zose mugiye mu ntara yo mu manuko naho urabona ko bahaciye imakamba iyo hageze gushikiriza ivyashikiye abo mu bwoko bw'abahutu barafata ido nido bakadondora mbere no kunuza inkuru bakayinuza ivyo byose kugira ngo berekane ko amabi yakorerwa abahutu, ariko bageze ku batutsi bishwe bazira ubwoko bwabo bagaca ko barengana ngo ngo abatutsi ngo bakenya ngo bishwe, ugaca usubira no mu Rumonge no mu zindi ntara zose ingiro ni imwe, ni ukuvuga uburyo bakoresha mu gushikiriza mu kumenyekanisha ivyo binyoma kugira ngo byinjire mu mitima y'abantu bagomba gukoresha ibisa ivyo bagomba kwita ngo ibimenyetso byinshi. Iyo ari ukwerekana rero ibyakorewe aho bagomba kuvugira ari bo b'abahutu kugira bazimana inkonya bwo byakorewe abatutsi bakateba bakatanga ibimenyetso byinshi, ariko bageze ku by'abatutsi bagaca ko barengana. Umukuru wa Sever asigura ko icatumye yitaho ubwicanyi bw'igihumbi kimwe amajana icenda na 72 gusa ari uko amasura ariko arazimangana, ababonye ivyabaye bakaba benshi bamaze gupfa. Naho ubwicanyi bwo mu yindi myaka n'ibiringo butaratangura gutohozwa ko Bwana Ndayicariye aramutwe mu rwi Sever wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi, asigura ko atakindi na kimwe kiwuraje ishinga atari ukumenya ukuri kugeza bose kukumva ko batunganirijwe bakanahabwa agaciro. Ukuri umugwi Sever uri kurashira habona kurateye ubwoba, ariko ibikorwa igihugu cashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze. Ukuri kuriko kurasohoka mu binogo, kurahumura, kurakiza kandi kurabohora. Ubutumwa bwa Sever nubwo gukiza imitima yakomeretse, ni umwanya wo kurira kuko carazira kurira abo leta yari yise abamenja. Nta gihugu na kimwe abari mu bwoko bucanye buriya bashobora kuba abamenja canke abagarariji bose, nk'uko ta bwoko bwica, hica umuntu canke abantu. Ibikorwa igihugu cashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze. Ariko uko biri kose na Musenyeri Bernard Ntawuturi yigeze kubicegera c'umukuru wa Sever, hakaba yanabaye umunyafrika wa mbere yaserukiye ishengero Anglikani Roma kwa Papa, arafise akangonongono. Mu gihumbi kimwe amajana icenda na 1993 yabonye ibiziga vyinshi mu ruzi Ruvubu mu gihe yari yabuze abo umuryango wiwe mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko. Muri 1993 je yiyuhiga gutora abana basizwe na mukuru wacu, nasanze imivyimba iriko iratemba iboshe mu Ruvubu. Beye imivyimba yashikiye yahebeye niho cyamaze mbe mukuru wanje yari cyane ntiyari. Ubu mubabaro tugendana kizodukiza ubwo tumenye ukuri, kandi uko kuri kuzova n'uruhande n'ubusa. Sever bayihemana ikomeye cyane, uwacakirya byo hejuru, ariko Sever iri hasi mu bitugu bakanayironderera uburyo Uburundi buzokira tukaba. Mushanavugira hasi genocide Cirimoso yibaza ko ivyatangajwe na Sever bijyanisha abarundi. Muri gaho ni nazo kuko nta nukuvukanisha biriho ahubwo no gutera. Ni twatangaye mu gihe muri Sever banka gushiramwo ari intumwa za ONU. N'uwo munsi twabona yuko ibyo bashaka gushika ko ari bizuye. Agitangaza kirimwo kubyo bakoze ku ntumbero bahawe. Twoba twanisiga mu kigamugenge, dusaba yuko ibyo bavuze ONU ibisambura, ONU akaba ariyo iza kuraba ihonyabwoko ryabaye mu Burundi ko ari ry'abatutsi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abahinga bakorera ku bibazo by'Uburundi n'akarere bafata zino mpari, maze ryakuraje birantamije yanonosoye ibijanye na politike n'imibano. Uku niko asigura iki kibazo abahutu n'abatutsi badahuriza ko mu Burundi. Niyihweje muri kahise k'ibihugu, kahise k'ivyabaye, aho ibindi bihugu tubona ivyabayemwo bijanye n'ayo mabi, urabona neza yuko ayo mabi n'amabi akomeye cyane. Hanini si no kuvuga igitigiri kinini cy'abantu baba bapfuye. Jenoside ijanye n'intumbero
intumbero ubwicanyi buba bwafashe mu kurondera kuzimanganya igice canke burundu bw'umugwi w'abantu bafatiye ku biranga uwo mugwi gusa atakindi. Ivyo rero umuntu abiravye muri kahise ubu gushika uyu munsi amahonyabwoko amaze kuba akemezwa yemejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo navyo birafise impamvu kuko uravye nk'ibi vyaraye baye mu Burundi, ninde yoshobora kuvuga yuko uwo mugwi wicishije ku nama nshingamateka bica vyemegwa? Inama nshingamateka na nkenguzamateka bakoranye umugwi wa politike, igikoresho ca politike kidashobora kuba ataho gihengamiye, na cane cane turavye inama nshingamateka ihari. Iki kibazo c'ubwicanyi bwagiye buraba mu Burundi ni ikibazo kiraba abarundi b'ubwoko bwose, baba abatakiriho, baba abariho, baba mbere n'abazovuka. Ico rero nta mugwi ushobora gufata iyo ngingo yuko ushikiriza neza yuko ibyabaye 72 ari ihonyabwoko ryagiriwe ubwoko bw'abahutu, kuko 72 hariho ibyabaye imbere yaho n'ivyabaye muri uwo mwanya, ibintu vyinshi gushika uyu munsi umuntu adashobora kuronka insiguro zihagije. Harabayeho inyigisho zijanye n'ivyo kumara abatutsi, ndetse haraba ingwano cyane cyane mu manuko bw'igihugu, ariko n'ahandi nibaza ko iba yarabaye, abantu bakaba bica abatutsi bagaturira amazu yabo, ndetse no muri iyo raporo ujejwe uwo mugwi nawe nyene arabivuga yuko ari abatutsi benshi bishwe muri ico gihe imbere yuko hatangwa kwicwa abahutu. Ariko ikintu kindi gikomeye nuko uyu mugwi umengo urondera kwihuta kugira ngo wemeze abarundi ivyo vyabaye, kiringo ushobora gukorerako. urabona yuko wihutse guca ukorera ku 72 hari vyabaye 69, hari vyabaye 65, hari uruvugwa rw'agasore rwabaye 61. ivyo vyose uwo mugwi ntiwarondeye kubikorerako kuko umengo wari ufise ihangiro rindi. uyo mugwi naho urabishikirije, nibaza yuko abarundi bose bashobora kubihurizako. ubumwe bw'abarundi bwari busanzwe bwaratosekaye bikomeye, nibaza yuko ico cije kudendura akari gasigaye. Padiri Desire Yamuremye nawe umuhinga mu vyerekeye politike akaba nawe nyene yarabaye mu bakomiseri ba Sever, we yibutsa abantu kwirinda kwama bagira ingereranyo y'ibihugu. Yemeza ko ikibazo c'u Burundi cisa, anagaruka ku rubanza rw'uwahoze arongoye Uburundi Melchior Ndadaye yishwe mu 1993 rugakurwa mu vyo Sever ibwirizwa gukorerako. Nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi, ni kwizera cane amahanga no kwizera cane ku burorero. Uburundi si Rwanda, Uburundi si Tanzania, Uburundi si Republika Demokratike muri Kongo, Uburundi si Burkina Faso. Uburundi n'Uburundi n'akahise kabwo, kandi utegerezwa gutahura naho tutokatahura tuza gutahura ko ariko gaheza kakaduha inzira n'ingendo yo mu 2015 yo mu 2020 n'ibindi. Jembo na Uburundi buriko bukora politike bwafashe. Uburundi bwafashe politike yo la souveraineté. Ibihugu byinshi vyafashe politike ya souveraineté rero haraba de conséquences. Ico gihe rero igihugu kihaza kikavyemera. Mbona reko Burundi bwaravyemeye, nibijye ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta. Ibi leta yagize by'umwitahe yo gufata abagandaguye nyene cyo Perezida Ndadaye, hari abarundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga. Ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica kigwiza n'amajwi kubari ku butegetsi. Utikoki ugiye kuraba uvuze ngo Arusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye ku rupfu rwa rero rwatumye abantu bafata inkoba bakaja mw'ishamba. Hanyuma ugiye kubiraba neza muri Arusha nta kuntu urupfu rw'umukuru w'igihugu mu bisanzwe goja muri bwa butungane bunywanisha abantu. N'ukuri bantunge tucumvikanire ko Melchior Ndadaye yapfuye, hari igisirikare gikora, hariho ubutungane bukora, hari inzego ziwe zatembagajwe, nta ntambara yariho. Bisigura yuko ntibigoye kumenya babigize. Umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto yarazwe, icegera ciwe yarazwe, uwatwara gendarmerie yarazwe, inama zabereye mu biro bikuru by'intwaramiheto abari bayirimwo barazwe, uwo bagira bashiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho. Urumva ivyo ntibishobora kuba byoja mu butungane bunywanisha. Uwo maze uti kuki babigize uyu munsi, nivyo abarundi benshi bakunda kwibaza. Buryo ugiye kura muri politike umuntu araba agashira ku munzani, uyu munsi mfise inguvu zingana iki, ejo mfise zingana iki. Nibaza ko ababo bari ku butegetsi babonye inguvu bafise, basanga uyu munsi ico gikorwa cyo gukorwa
nkumburiya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko inguvu bari bafite ico gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora babonye inguvu bafise uyu munsi bavuga bati turavye izo dufise ubu twobikora baca barabikora nuko politiki imeze sivye Burundi gusa nuko bimeze. Sylvestre Ntibantunganya yakombowe ku butegetsi mu 1996 inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abatutsi 648 bari begeranijwe hamwe mu ikambi y'impunzi yahitwa Bugendana mu ntara ya Gitega hagati na hagati, asaba ko bahukuri kuzuriza bose na hata bundi bwicanyi na bumwe nawe nyene agaruka ko atari ubwo mu 1972. Tugiye kubiraba tukavyiga neza dusanga amarorerwa yakorewe Barundi muri iriya myaka y'1961 gushika mu 1972 ari amarorerwa atawundi wa mbere yo yabazwa atari leta. Iyo leta nayo ibifise abayirongoye n'abayigize. Leta rero ibazwa ivyabaye mu mwaka w'1972 ni leta yari irongowe na Perezida Mikaeli Micombero. Ikindi mvuga nuko abagiriwe nabi niyo leta bava mu mice yose y'Abarundi. Hari abaganwa bishwe bahogwa yuko bashobora kubavugira intwaro ya cami, muzi ko Mikaeli Micombero nabo bari bafatanije bari bakuye. Navuze kandi ko hari abatutsi bishwe bakicwa na barya bari bateye muri ziriya ntara z'ubu Rumonge, Makamba, Bururi, mbere no ngaha muri Bujumbura. Ejo bundi abantu bita Bujumbura rirara bakicwa rero na barya bari bateye. Mugabo kandi hari n'abatutsi bandi bishwe n'abandi bakozi ba leta. Wo n'umuco wa kabiri, ariko hakaba umuco wa gatatu ngira ngo rero no kwita kandanda. Habaye rero ihonyabwoko ryatwaye abahutu, rikaba ari ihonyabwoko ryakozwe na leta iciye mu nzego yifashishije inzego zari zirongoye igihugu. Ivyo twagiye ejo nagenda kurikirana mu byo nasomye, mwumvise ko ndavuze cyane yuko ivyo ngiye kuvuga bishingiye kuvyo nagiye nsoma muri imyaka 40 iheze. Hari ubwicanyi twita mu gifaransa crime contre l'humanité bwagiriwe abatutsi, bukagirwa n'abarya bari bateye, mugabo kandi bukagirwa n'abandi batutsi bari mu nzego z'igihugu. Mwumvise ko navuze ko ari ubwicanyi twita ihonyabwoko ryagiriwe abahutu. Nibagiye kubabwira ko hari n'abaganwa bishwe bagira bati abo nabo nyene n'abansi bacu kuko bashobora kuba inzira abarondera kugarukana ubwami bocako. Rero kwita ivyo byose amazina bikwiye ushingiye ku mabwirizwa y'u Burundi no ku mabwirizwa mpuzamakungu. Umushingamateka Martin Ivyabandi nawe yahoze ari umushikiranganji w'agateka kazina muntu asanga nyabuna Burundi buriko burasohoka mu bihe vy'umwijima bwabaye mu mwanya munini. Ibyo bihe biri sombre tuba turabivamwo cyane cyane yuko guhera mu 2005 sokuru wacu yatwigishije kubana mu mahoro mu bumwe tugashira hamwe hanyuma akanubahuka bya bindi abandi bari baratinye akavuga ati katubishire ku mugaragaro ukuri tukumenye. Umwana w'umututsi ntazire abicanyi b'abatutsi, umwana w'umuhutu ntazire abicanyi b'abahutu. Identite y'umwicanyi n'umwicanyi kandi bakiza kumenyekana. Hagati aho bamwe mu bashingamateka basaba leta gufata amatungo y'umugambi w'Iprona watwara mu 1972 hamwe na Perezida Michel Micombero agafasha mu guha imfashanyo imiryango yabuze. Nta na hamwe mu bisabo umuguseveri washikirije usaba leta iby'ishumbusho ntibirimwo. Twebwe rero ku bwacu twagomba dusabe yuko nico kintu cojamwo ko abarundi babuze bakanyagwa bagatotezwa ko nabo bohabwa ishumbusho, leta igaheza igashiraho ikigega cyo gushumbusha abo bantu, bibaye ngombwa n'amatungo ya Perezida Micombero n'umugambi w'abadasigana Iprona nayo ayo matungo akaja gushumbusha abo barundi. Akabazo kanje kanyuma kwari ugusaba umugwi severe muri aba bantu bagenda babaza batanga umuco. Iyaba Perezida Micombero agifise amahirwe yo kuba ari mu mubiri, nta nkeka yuko umuguseveri wari kuhava wegera Perezida Micombero ukamubaza ku byo yagirizwa canke ku mabi yakozwe ico gihe nk'umuntu yari arongoye igihugu c'u Burundi. Abel Gashatsi yahoze atwara umugambwe w'abadasigana Iprona akaba n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka asanga ivyagirije atashingiro bifise. Asigura ko ico gihe hari intwaro ya gisirikare atamabanga Iprona wari ujejwe.
bayenterepere kuko kuri paji ya 52 mu gace ka gatatu baravugamo ikijanye na responsabilité de l'Union pour le progrès national iprona. Jewe nanje nk'umuntu yarongoye uwo mugambwe imyaka 5 ni ukuvuga hariho ivy'ubuzi, hari ibyo baba barabwiwe, hari n'ibyo baba barasomye. Mwumvise yuko ibyo bagiye badushikiriza cyane cyane hari ama etat d'exception, aho wasanga ari abasirikare bafata ingingo, ndetse twanabwiwe ko hari n'abari mu ndongozi za iprona bagenda nabo nyene bagandagurwa. Ikindi kuva mu 1966 gushika mu 1976 iprona ntiyari ifise novuga inzego. Micombero yari secrétaire général, akaba afise secrétaire exécutif yari Yanda Andre. Imbere yabo hari abandi barongozi mu mugambwe bashika kuri 3. Umwe yitwa Ndikumana Gregoire, yari umuhutu wo mwirango, yigeze no gutwara gerere mu 1961. Hariho Mpozenzi Pierre, yari umuhutu avuka Imbuye, yari akomeye, yabaye ministre de l'intérieur kuri Micombero no kuri Mwambutse, yarabaye na chef de cabinet d'Ivoire, umuhutu w'incabwenge. Hariho witwa Baranzi Sasipiye, yava Iburaza mu Gitega, yari umuhutu, ancien gouverneur de Gitega, yandi yari umututsi w'Ibururi. Aba bantu nibo mu bisanzwe baramutswa iprona kuko bakorera ku Mugumya. Icyo nshatse gushikiriza nuko mu 72 muri irya sentare yarimwo Bagaza, aba bantu baciriwe urubanza aribo barongoye iprona babakuye mu biro ku Mugumya baragandaguwe. Niho rero cyo twiyumvira ati none iprona ko umutwe wayo wari uwo, uruhara rwayo yabivuze neza nyakwarongoye Severe avuga ati abari bafise amabanga hambaye mu mugambwe w'abadasigana iprona, aho onya bategereza ko abarimwo abari bafise amabanga. Mugabo handi ko mvuga iprona en tant que formation politique, nkaba nifuza ko la responsabilité yofata umuntu nkuko no mu wundi mugambwe hashobora kuba umuntu akora ibica nk'ibiriya. Mugabo nta nama ya komite centrale muri iprona yabaye, nta nama n'imwe yakuze kugira ibi bintu bibe. Hariho je navuga nti nk'uwarongoye iprona ibi ndabizi, ndemeza neza ko iprona antake iprona icyo gihe byose byakorwa n'igisoda Micombero yakorana n'abasirikare. Ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 12 2021 inzego z'umutekano no kwivuna abansi zifuriza umwaka mwiza Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe. Umukuru w'igihugu yaremesheje abantu yuko n'abagirizwa ubwo bwicanyi bw'72 batazoshengezwa mu butungane, asigura ko bashaje kandi batagifise inguvu zo gusubira gukora bene ubwo bwicanyi. Nagira mpumurize abarundi kugira basubize umutima mu nda. Kumenya kahise kacu mu Burundi ntawe bisa bisana no kurondera ukwihorana mu barundi bahuye n'ivyaha no kuvurana. Uwo ivyo vyaha vyashikiye arakeneye gukira ico gisebe, uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu. Kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50, n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohavaho kwibisubiriza muri ico caha. Nico gituma atawogira ubwoba. None gufata umuntu atakigira amagara ngo uriko uramuhana wunguka iki ko n'ubundi ataca kuriya? Tubere ko turi mu Burundi bw'uno munsi, ntituje mu Burundi bwo mu 72 mu 65 kuko iyo myaka ntacyo tuyangiriza. Umurwi Severe washinzwe mu mwaka wa 2014 utohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva mu 1885 gushika mu 2008, igihe umurwi wa nyuma warwanira mu ishamba ari wo FNL uhagarika intambara. Muri kahise nubwo habayeho iyindi mirwi myinshi nko guhungura impunzi zari zahunze 72 nyene, imirwi yatunganije amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hamwe n'iyindi yo kunagura abarundi no kubasubiza mu gateka kabo, nta wundi murwi usa na Severe wari bwashingwe. Uyu murwi uri mu itekanijwe n'amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara yo mwaka wa 2000. Uyu murwi kandi nubwo abarundi batari bake bawakiranye igishika amwe mu mashirahamwe yigenga n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bagumye basemerera ko hatari bwagere kurujaho. Ababishaka bifuza ko bangirwa kuwushiraho hakabanza kuba umwizero hagati y'abarundi mu butandukane bwabo. Abo batifuza kushingwa banavuga ko bitumvikana ingene hashirwaho umurwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu gihe hibonekeza kutumvikana mu vya politike hakiri n'abarundi bahunga igihugu.
ku bwabo bavuga ko kuri kuzovamwo kuzoba ari uk'umugambwe uri ku butegetsi n'abakunzi bawo gusa. Uburundi busa amoko amwe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. ONU yemeje ko cabayemwo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bari bagihazana ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye. Ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 rwo rwitwa ihonyabwoko, mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna aribwo bwo kwitwa ihonyabwoko. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi. Mugira ibihe vyiza vya Noheli no kurangiza umwaka mu banyu no mu vyanyu. Eroje Urikaneza nakibateguriye ndabasezeye. Ndagushimiye Eroje Urikaneza. Noheli nziza kandi mwese abatwumvise uyu munsi mukomeze kugira ibihe byiza byo gusoza umwaka wa 2021. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye